Ego nashitse. Tuzananye na Combo Taxi. Nashitse. Niho mpagaze we ko ntakubona. Sawa. Muko nini muntu? We birakuraba. Amahera yawe sinayaguhaye. Kibushaka ni telefone. Nari kumvugana n'umugenzi wanje ivyo nibikurikura biri. Nilikusikia ku telefone uko unaongea na wale wa mwisi wenye wanakusaidia kuiba vitu yetu. Ngiki bande babiba. Twebwe bande. Bati ya Rusangi nani mwenye hawanjui? Nyie mnakia kwa tukuko kuiba mali yetu mnaenda na kule Rusangi. Mimi nakwambia hivi. Jinsi mie niko hapa, hakuna hata mali yetu itafuke na Rusangi. Nakwambia. Kumurwana bigenza bite? Kumurimo kurwana bigenza bite? Ndabira ibintu agitse. Ndabira ibintu akoze. Ibintu nari kwapa. None uyu ni fiance wanje niwe ndakubwira urumva ndakeka ari warumzana ubutumwa ho singi urumva yumvise turi ko turavugana kuri telefone ngo nuko ndi munyarusangi ngo yiketse ngo hari ivyo niyibi ubona sheri urabona ibintu ukoze sheri wangu acha nikwambie kweli na mutema nanga mama ndio alituma jewe gute si we nilimsikia kwa telefone uko unaongea na bamwizi benzake ntundare ntukanura amaso ni wewe yumvise ndiko ndavuga kuri telefone hamwe twariko turavugana yumva ngo ndi munyarusangi atanyikeka ko ngo ndiko ndiba ngo ndi musuma sheri niko ntabwo narinzi ko umuntu nkawe sheri wanje mu fiance wanje ushobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo ukazaza umuntu nk'amoko ukamuhotora ukajya aho wangiza n'ibintu byawe ahubwo wowe sheri wangu uzari kumara iki none umva sasa sheri wangu nisamee